Gasakoze ko ari muzonga ubwo nyene mu mwanya ugashukiye zenchira kwa twini urakwita umvi nyuma ya masaha ngarukira gatandatu burya bukore tuziganwa ngiri bajana kwenda ari gatandatu zero hamwe n'ingofero yarayira angawe n'amahera bakanoza nyene ese tandatu abositse bakora aravura nandi ho yicisha amazi yari yamvu umuranga y'Imana muganga wono yari rurangi okoye amabara yatandukanye n'ubucumana n'umucunge yashize mu buvuzi kuko ububasha n'ubushobozi Imana yashize mu ishengero ibiciro ku bice bagabanyije namwumva kwemereye kuzoguma winywera n'agacupa n'imusanzukanye oya ntayo nari sanzwe ntemerere mu kigo kwikubitira kaya gasukari hasi mwego oya n'isukari ndayinywa buhoro ko nanteye petasi erega habamvuye ingwara nyinshi ndakubwira batanga kumvura imitsi kugura ari paralize bayivuye irakira ndamaze imyaka myinshi bandi bari bwaze ngaha bavuriye muri yo batarasubira barambura inoze ya peritasiyo rero barayivura ubu rero iki ntangwara amafyigo ubu rero bariko barambura amafyigo we navyo waruzi sinabitahuye neza we ntubino sinagitahuye neza je nahitiye kuri ico kintu kibazo c'amafyigo oya yakegwezwe na peritasiyo bijya bita ngo ni mutima kandi kugira urinde ufata ingingo yo kwivuza amafyigo peritasiyo yari yahetse wumva umeze neza peritasiyo yari yahetse Mishuti ya bose we mumaranye igihe kweri bakwitaho yo ni kera mba mu ntara yo mu kibi mu tumba kibi agacimbira izone muhungwa komene Gitega uwo mugwayi wanje yitwa Usikari ndayikengurukiye uyu musore urumva agifatwa barahambariye ndahaza iminsi mikeyi ntiyava hasi ntiyavuga hama arahava aravuga aratanga budapasa agenda gorama uburyo uca bumbana buke nca ndaheba naje gutora imiti iminsi ibiri gusa agaciro bambariye nca ndakena ndabura uwumfasha ndabura n'umwanyi amfasha kumwitaho nca ndatwara renda kumiza muhira nca mbona rero ngumije muhira rero bwabo muga buca rero butera bugenda uko nyene none rero umva ndashima none nawe ko ndose Imana se ko ntiteka nkagaruka hano nizeye ko azoca kirarokira rero ubu bumuga yarabumaranye igihe kingana gute iyo ngwara yarafise yarabimaranye igihe kingana gute ico gihe naza yarabumanye umwaka umwe urumva ubumuga bwose hamwe amara imyaka 9
tumaranye imyaka 9 mu gihe naza naho urumva byari byase gose urumva rero ariko yatera muguruka urumva bwaci bubukene bisigura yuko ubu tugusanze hano ntibwari bwo bwa mbere witiwe kino kigo inshuti ya bose intango ya mbere nahatangwe kweri bikiri hasi nyene agifatwa nyene byo ucabumbana bukenja mbura uburyo kuko ico gihe bari bambuye 223 cyandonka amafaranga 50 gusumba cyanda hagara uburyo bwaciye bumbana buke naciye nkena cyandaheba komenga mu inshuti ya bose uburyo tubizi ufise amahera make y'abaraba barakuvura bikwiranye nayo ufise yaciye bingora ibindi bigoragwana cyandagwara uburyo ucabuba buke cyane go ariko hari umuti wa mbere bari baguhaye ariwo utuma no musi tumubona hagaze hama rero leta nayo nyene kiramufashiramo urupapuro ntwaye urupapuro aragenda kuza arafata ibinini nahene yabuhabwa kubamugirira neza nyene urumva yaciye rero ikorana yose hamwe urumva rero byaciye bikorana rero uyu munsi wamugarukanye kukihe kibazo no munsi namugarukanye kubera uwo mugira neza piriva barundi yatumye abo baza kutugendera muhira baca babona yuko uburyo nyine ari buke baca baratubwira ati muraza batubwira mbere byo bwije ati muze wigo cya bose inshuti ya bose uti bagende babavure abo bagira neza nibo batwishinze waje kubera abo bagira neza muvye mbega gifatwa yafashwe gute agifatwa yafashwe agenda yicaye ntiyava hasi yafatiwe ngaho mafyigo urabona n'ubu ntatambuka ntiyunama ntacyatora urabona n'ubu mubiri wose nta nahamwe afise umutsi nta nahamwe imitsi yose yiwe yarazi ibyumva nta nakimwe akora nimuhiraguma yicaye uko nyene ntacyo ndamutuma ntacakora Niki woshimira ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose turavye igihe wamuzana guhera ku munsi wa mbere umuzana ngaha mu kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose kugeza ubu ari ku miti noneho ariko arafata imiti yawe n'ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose icyo nshimira inshuti ya bose ico gihe namuzana aka kaboko kararabi no gushingena namutamika acari ikingira ndabona ko gahinduka kumva nacengira uburyo buke mbura umumfasha mbura abamumfasha bisigura yuko iza kuba ufise uburyo bukwiye wari watangiye kubona ibimenyetso birenga kimwe yerekana yuko yategerezwa kuba yakize yavuga ntiyaduza ururimi ngo avuge nta mu rurimi aravuga mwarasenze murafata amasengesho ko muri musengera umwana wanyu nako kandi umwana wanyu arafata imiti yahawe n'ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose igishimo kumbure ku bwanyu mushima n'icyahe nyene ko aribo bampaye umuti genda nyene ndavuga nti nibo nyene niho nakuye agahengwe ko biratangure guhaguruka hamaze gutangura guhaguruka rero inshuti ya bose nyene mpaze guhagarika nyene mbuze ntuzeye aca genda mu masengesho aca guma ari mu masengesho zambona rero gace gateye kutadadana kuko nyene azirahagarara uko nyene ariyo mpamvu wasubiye kwitura n'ubundi ca kigo inshuti ya bose yego muhora umva n'uwo mugira neza yatuzanye arabwira ati nta handi hantu mukwiye gutumbera atari mu inshuti ya bose yatuzanye narahaje kwe napfuye anje ngene nihe mwatangure kuvuriza umwana wanyu turazi ko n'amasengesho kumbure yabayemo aho natanguriye nese natanguriye ngaha nyene anatanguriye nyene darafatanije n'amasengesho byose umva natanguriye ngaha nyene eko nayo narahaje nkaca ngira uburyo buki turashaka kumenya ikigo cy'umwana wanyu yaragwaye iki Eche none no bimenya gute jewe nta mupebisha atabipimo ufise kuko umwana yafatwa jugumba agenda arapfura ntavuge ntahagarare agenda aricaye aya mafitigo nayo yatera yanka nyene agatera hapanda hazi no gutya ndashima rero urumva Jesse no mikico yaragwa ugaseje bavuye kuva afashe imiti kumbure yahawe n'iki kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mbega ubu akarusho muri ko murabona kuri umwana wanyu mbega kameze gute ubu amerewe gute kumva yuko ari ku miti kumbure yahawe n'ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose arahaguruka mugura abona aratambuka nabona ko atambuka mugura abona ku majugumira ukuntu acakora turakubonye uno munsi washitse muri iki kigo cy'ubuvuzi kama uri kuravugwa nako turabona ko uhagurutse mu gihe washitse ngaha kumbura binagoranye mbiga tubwire mu ncamake utarashika ngaha muri iki kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose wari umeze gute wari umerewe gute vyari bimeze gute aho ubu tukubonye ku yindi ncuro unashobora no kuvuga kumbure unatuyagisha urumva jange nafashwe mvuye kw'ishuri nshobora mukuru wanje
byase rwose cyane sika ndaryama hanyuma aca hanyuma mukuru wanje acarampeka anjana muhira kwa mama byase teragira yuko rero urumva niko yafashwe avuye kw'ishuri. Ubu kuvaho utanguye gufata imiti mbega bimeze gute akarusho ubona ni nk'akahe? biriko biraja bukebuke ndashima. Baravuga ko imiti y'ikigo cy'ubuvuzi ka Micuti ya bose igoye gufata, mbega we ntiyakugoye gufata kumbure? Oya hangoye ujya muti niwo wangoye ujya bakanda hose. Hagati y'imiti wafashe kumbure n'ivyuma bagucishijemo kugira bakuvure, ni icahe cakoroheye kumbure kugira ngo ushobore gutora agahengo canke imitende? Ngira ngo kari biraja kunyana kuko ujya muti niwo wari ijya yindi muri nayimenya. Ngira ngo kari azi biroro. Mana yacu warakoze watanze ikigo cy'ubuvuzi ukivuganisha n'ishengero ufite inshuti ya bose. Simo kombo nukokoye uhafashe yampaye isukari ewe kumbi biriko biraba muri ca kigo cy'ubuvuzi ka Micuti ya bose ntavyo wamenye kimwe cyaho igitega none ukuri kuzima nkamenya nawe erega uzoga ivyakenye umviriza ikigo cy'ubuvuzi ka Micuti ya bose mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 10 kimaze kibayeho caciye gifata ingingo yo gutera agatwengo abantu bose bacitura mu kubagabaniriza ibiciro ku rugero rwa 50 kwijana haba ku miti ndetse no ku bikorwa byose bibera mu kigo Inshuti ya bose. Bisigura yuko umuntu ari hinusu yayo yorishe erega nivyo nyene igitangaza rero mu kigo Inshuti ya bose basigaye bagira sona na massage bakoresheje za mashini karuhariwe zimwe zikura ubucafu mu mubiri bumwe butera ibivyimba n'izindi ndwara. Izo mashini zifise ubushobozi bwo gusukura mu mubiri bigatuma imitsi zibuka amaraso agatembera neza. Hewe cya kigo kigeze hiyo urakibuza ariko yemwe nk'ibyo usanga bizimba bewa urakomeye muri ino misi turiko turigina yubire y'imyaka 10 ikigo Inshuti ya bose kimaze kibayeho massage zose bazikora ku buntu ngo ngwiki hogi tujane twigire ndikiremwa na uri kiremwa nyene yubire nziza y'imyaka 10 ku kigo cy'ubuvuzi kama Inshuti ya bose nayo utwo turusho tuzomara umwanya urumerumara. Inshuti ya bose gikorera mu ntara ya Gitega komine Gitega umusozi Rutegama haruguru y'isoko y'inka bakure kuri 69 199 247 canke kuri 79 766 951 kaze namwe mu gacemwo.